Okay. This is Sunday Umoja TV. Bwa mwami sio doto babwira vya biganiro biryoshye cyane. Uzobisanga kuri Sunday Umoja TV ya TV idahengesha nyakubaha ibintu bishacha cyane. Imbere kuri mic murabona muri kumwe Diama, inyuma ya kamera muri kumwe na Ngege. Murabona ngaha imbere yacu kandi tukubona umustar kanaka. Ntituramenya icyari ariko mu mwanya muto cyane ava yuko dutangura n'ikiganiro nyezina tubanza kumenya izina. Bro, urashaka kutwidondora? Go. Okay, uyu ni Ingabire TATA. Umurimvyi aririmba gospel, indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Ego. TATA. Mbe TATA ni giki? TATA gisigura iki? TATA cyavuye? TATA ni izina ry'iwanje. It's my name. Tuzakaje gato. Okay. Okay, TATA ni izina ryanje. Nakuze banyita Matata. Matata. Yeah, Matata. Yeah. So rero ndumva nta birenze ibyo ni izina to. Mbega Matata turumvise hari wa Matata Christophe Matata nabandi ba Matata twazo tuzi hajya Matata ryavuye he? Matata gisigura iki d'abord? Ico ndumva nozo kibaza umuvyeyi kubera ko I don't know why yari nyese. Urinze ngo gutazi Matata cyo gisigura. Livre ntabyo nzi. Okay. Matata avaye kutuvugana byinshi bro, uraberewe bro. Thank you so much. Ndayibona sana bagishati nziza poro nziza n'ibindi byinshi cyane. Tukoresha Matata? Okay, koresha TATA ma uyikureko. Okay, because okay. Buriya abantu muri isi tugira utuntu twacu bwite n'impamvu zawe bwite. Okay, ndariramvuye ryose umenga ryobo abantu. So ni impamvu nahise kurigira TATA. Ariko camuka mpamagara Ingabire. Okay. Yeah. Okay, TATA yatanguye kuririmba ryari byageze gute? Okay, TATA n'umwana yavukiye mu muryango kijijwe bimwe bita abarokore abakristo. Natanguye ndimbira muri Sunday school. Kuva nkurumva nakuze ndumuririmbyi, ndirimbira muri eglise. Ego urumva kuva imyaka mfise ntanguye guca ubwenge naciye ubwenge ndi mu ishengero ndiko ndaririmba. Mbeta takubira iki wagiye muri gospel tagiye muri byo twita profane? Okay. Cyo kibazo ndakunda kukibaza abantu benshi cyane kuko byose ni ibintu biba bikenewe mu buzima, ni ibintu biba byigisha kwa canke hose. Message burya ziratandukanye. Umurimvyi yari kararirimba abari karagerageza gutanga message iwe bwite. Jewe rero kuko nakuze nigishwa yuko ngomba guhimbaza Imana no gutanga message ku bantu kugira ngo benshi bamenye icimana cyo mu buzima bwabo ndetse ngerageza gushira benshi mu nzira y'agakiza. Ego. TATA imyaka wo maze muri gospel mu ndirimbo zo kunirahaza Imana wo maze kuririmba indirimbo zingana gute tugereranye d'abord no kuva aho watangure muri Sunday school? Okay, buriya nta birenze byinshi ariko urabusanga tufona indirimbo baririmba mu makwaya runaka ariko iyi industry y'umuziki bango ndirimbe biri official novuga ngo bifasigiye gitoyi cyane gose. Urumva uri kuraza? Yego. Mbe tuvuze indirimbo zo kunirahaza Imana mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubwawe ni like novuga kuko hariho abinjira muri game y'umuziki, mvuze umuziki mvuze byose, mvuze gospel mvuze n'ibindi bitandukanye. Hari abinjira bivanye na beat baba bashaka, hari abashaka amahera c'est-à-dire bari business n'abandi baba bashaka peut-être kwiragiza izina ry'Imana canke ijambo ry'Imana kwisi mu mpande zose z'isi. Wewe kuri kurandi rwawe uri he? Okay, reka ndaguha umuco kuri ivyo bintu. Umanze kuvuga ngo hari abazi bafise intego runaka ashaka kugira ngo yinzize uburyo canke abona amafaranga none ugasanga ashaka kugira ngo aninahaza Imana. Umva ivyo bintu byose birajana. Nkwereka impamvu bijana. Turiko turasenga jambo ry'Imana aba neza ngo muri Bibiliya aba ngo mu nzu y'Imana ntihakabure ibyo kurya. Yeah. Rero bivuze ngo ndiko ndakora ndakenera kurya nk'umuntu. Rero amafaranga ndayakenera ariko intego runaka canke intego nyantego mbari gushango ngeze ubutumwa bw'Imana kure. Nzane imitima ya benshi kugakiza. Yeah. Navuga ati nzane imitima ya benshi kugakiza bro. Utanguye kuko hari niba muri quartier hari abapetima kuranye kwa hari abo bamaze
uzana quelque part hajya yanye. Hari abantu benshi bamaze gukizwa ku bwanje. Iki kintu ntugiseke ndi serious. Mose ndarobwa. Ugomba gukizwa today. Ego nimba hariho ibintu wahora ukora runaka kubwo guhimbaza umuntu runaka, ariko uragomba kumva yuko hari impamvu ufise yo kwibuka, impamvu uriho. Ntubizi ko ari abajene mu bangana kuko mu mwanya batakiriho. Ego uranze kubona abajene ameze kubwa beza vrama, ugasanga ni mugari. Rero tuba dufise impamvu ibihumbi zo guhimbaza Imana. Ego mbe tugiye mu nzira zo kuva utangwe kuja muri gospel, kuva utangwe gusenga, ni gihe kintu waze kuvuga ati je vraiment muri no mwanya canke kuva ico gihe je narabonye Imana mu buzima bwiwawe? Sadiri gihe uvuga ati je vraiment munsi habaye iki je narabonye Imana. Nshobora kwivuga muri ubu buryo. Urakoze cyane kumbaza ikibazo kuko umbaje ikibazo numva nari nkakeneye kubazwa. So maze kubona Imana mu nzira nyinshi. Iyo nkubwiye Imana ngo nabonye Imana ntabwo uzoyibona mu buryo buri physical bugaragara. Imana ni spirit, Imana n'umwuka. So jewe ndavuga ngo nabonye Imana igihe nagwaye umwaka n'amezi 4. N'amezi 4. Urwaye. Okay, yari kidneys infigo. Ndabyimba umubiri wose, ndavumwa amazi. Naragwariye hano muri Prince Regis igihe kitari gitoya, ariko ivyo kwa muganga birasenga, baranjana mu masengesho. Ndaryama masengesho hafi amezi 8. Rero nuvuga ngo narabonye Imana kuko hari benshi bagwara ndabyite gute, bagwara malaria kamwica. Urumva hari umuntu agwara grippe akaja kuryama avuga ngo umutwe kurameneka agapfa. Ariko muri ico gihe navuze ngo Mana numpiza ukankura hano hano, enzo bamfise bizo no ntago bizo bya bindi nahora numva abavye bambwira burya Imana igira neza. Nanje nzo ndakwibone, nzo bamfise impamvu ibihumbi zo kubwira abantu ko nabonye Imana. Rero so je nabonye Imana nkiza vra. Bro, bakurikirana na Sandi Umunya TV, murumva yuko hari abantu benshi bakizwa kubera hari bahuye n'Imana umunsi umwe. Karona hakaba n'abandi bakizwa kugira peut-être bakubazane abandi bantu mu nzira y'Imana. Mugurumva wewe vraiment warahuye n'Imana umwaka wose ugwaye amafigo. Eske gukira naho byageze kuko turazi ko amafigo gukira atari hapo napo. Ego ndashobora kuba nakubwira muri ubu buryo kunakize. Jewe nakize mu ijoro rimwe. Ubu n'ubuhamya bw'wanje. Abantu bangwaje barabizi, abambonye barabizi. Jewe ntabwo novanga ubutumwa bwanje niyo ntovuga. Hari isite nshobora gucamo abana akavuga ngo bwa mundi Imana ibaho. Kubera iki? Hari Imana yemeye irancisha meze uko nari imeze. Hari naho Imana iri kiremera ngo nce meze ukuntu uyu mwanya ni isaha meze. Ubutumwa bwanje bugenda bugaragara. Imana igenda ihabwe icubahiro biciye muri jewe. Rero ku kibazo cawe, jewe ukuntu namenye Imana ukuntu namenye Imana nisanzwe ndayizi nk'Imana, ariko hari ico yashatse kwikorera ciye muri jewe. Ego ibyo tubireke ko tumaze kumva neza ko wahuye n'Imana kuko hari abantu benshi bahuye n'ibibazo byinshi mbere peut-être usanga bisoma n'ivyo waciyemo, ariko batigeze bavuga ati amafu Imana irabaho, Imana yarankijije et puis je continue la vie uko biri kose. Abo bantu uba wabwira iki? Umuririmbyi ararimba ngo ibuka wakuremye wibuke. Juste ni byiza kugira ngo twibuke iyo twavuye, kandi umuntu yakugiriye neza ni lazima ngo umushimire. Ari n'umwana w'umuntu wenyene akugiriye neza umunsi wagira uburare uramushimira vraiment. Est-ce umuntu aguhaye ubuzima nawe Chamba numva nyine sinzi ukuntu nobita. Sinumva ko nobita nkaho menga ni babantu bibagira canke ni babantu bafata ibintu minenegwe, ariko nje ubuzima burangyohera braz. Ubuzima burangyohera. Rero mba numva ngiye kubwakwa no bamponze atari. No. Rero mfise impamvu ibihumbi zo gushima. Rero mbonye Imana yarakugiriye neza ikagukiza ikintu runaka ukaba udafise impamvu zo gushima, kumva umenga ibintu byose nikaho yani hacu bitwaye imbere yawe uri mafumafu. Jambo ry'Imana rirangira neza ngo ndakuburira ntiwumva, ariko igihe uzovunagurwa giturumba kutagira gitabara. Bivuze ngo Imana yacu ntabwiribwa ideni. Imana yacu ntiribwa ideni, ahubwo Imana yacu iraba igihe mu mwanya wa nyacu
ikaba ari ikora. Okay Tata, turumva waciye kure, waciye muri byinshi cyane bitandukanye ndetse ukaba byatumye ujya no muri kariyeri y'umuziki yo kunena imana mu bintu byinshi bitandukanye. Ariko Tata watubwiye ko ufise indirimbo nyinshi zitandukanye, ariko rero kugira turyohere abakurikirana Sandi Umoja TV bamenye ko turi kumwe na Tata, umurimvyi akomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi, arimba indirimbo zo kunena imana. Tata, dukeneye akantu gatoya ka 5 secondes cyangwa 10 secondes bivana nawe cyangwa ini minute reka dufate 10 secondes aho ducishije kurikize ko bakurikirana Sandi Umoja TV. Ni kubw'ubuntu turiho, ni kubw'imbabazi turi bazima, iyo atari iryo zina simba ndiho, umutima wanje shima, mutima wanje visi impamvu zo gushima Imana uravyumva. Genda bizi navyumvise cyane gose ko ufite impamvu zo gushima, kuko nabandi dusaba abakurikirana Sandi Umoja TV no bataciye mu bibazo yuko Imana itegeza gushima, kuko ntawuzi yo yajava. Twese twisanze muri nosi, twese nta numwe muri nosi agiti je navuye handi ko ndagenda hama avaye kuduheza ikiganiro bakurikirana Sandi Umoja TV. Reka tubaye tubashimira ukungene banda mudukurikirana, mugira amashare ama comment ibintu byinshi cyane. Katugusabe Tata utubwire ahantu twoshobora gusanga indirimbo ziwawe, tushobora gusanga buhamya bwiwawe, ama video yari yose, ibintu byiwawe byose, ibikorwa byiwawe, hama tubone gusezera abakurikirana Sandi Umoja TV. Okay, ibikorwa byanje murashobora kubisanga kuri YouTube, Ingabire Tata, abantu bitubibona tu tayari Tata TATA. Yego. Hama Facebook, Instagram, kuri Facebook urandika Ingabire Thompson. Ingabire Thompson. Ibyo biko bicanganya. Hama Instagram, ku mpamvu zanje bwite Instagram nzoyimenyesha. Ego, ku mpamvu zanje bwite, ku mpamvu ziyo bwite Instagram ntacyo kubitubwira. Tata, reka duheze gano ngaha tugusaba yuko wadusezera abakurikirana Sandi Umoja TV ndetse n'abafanzi biwawe boss iyo bava bakagera, tubahe jambo rimwe dukubahumuriza Peter no kubasaba bagaruke ku Mana. Abantu benshi bari Imana barayivuye ko bro benshi, hari n'abagenda ko makamengo barabifye mame barahiye baravuye, ariko tusaba yuko babwira ijambo rimwe rihereza ikiganiro. Ego, jambo nyamukuru numva no akabwiye umuntu, tugomba kuba mu buzima tukamenya mbega kuba turiho nk'abana b'abantu, cyangwa kuba uriho nk'umujene kubw'imyaka yawe. Ushobora kuba uri kurarengana ukabona umenga uri kuratambuka mu ibarabara kumva kabisa uruzuye, uri special, ugitangaza. Rero kubera ko utabuzi kigira kibe mu segonda imwe iri imbere ku buzima bwawe, umuntu abagomba kumva yo hafi n'Imana. Rero nagasabye umujene wese kumva yubasha Imana, kumva ananayitinya, ayubahe atinya cyane gisa naco, kuko isi iraryoshe kandi sireze. Gusa twirinde ntidusarure ku byayo, kuko iby'isi isi itanga umururazi gusa. Turabizi benshi bagerageje kwiryohera muri iyi si ariko batakiriho. Turabizi benshi bigeze kubona ibirenze byo twokwita ibirenze nyene nawe cyumva nyene. So ariko uyu mwana isa batagihumeka umwuka bazima, we kubugi humeka pomzi z'abantu bakiri bazima. Canke mujene wese ariko arankurikirana, umufanzi wanje Ingabire abagomba kumva yuko agomba guhora ari hafi n'Imana, ari close n'Imana, kubera ko ubuzima dufise ni bugufi cyane. Ego. Okay, tubara dushimira kurekana Sandi Umoja TV kubanda yabakurikirana ibiganiro byacu uko biza kose, kuko igihe cyose tubisanga ko nawezo ko mubisanga ko birihe n'abafanzi biwawe bihe n'abagenzi biwawe bose babanda yabakurikirana Sandi Umoja TV. Tubanda dusaba abakurikirana Sandi Umoja nko kubanda yabagira ama partage ama comment kugira tubana tumenya ibiganiro tuko turakora uko biriko biragenda. Tubana tubashimira tubifuriza umunsi mwiza, umugoroba mwiza cyangwa gatondo keza. Ciao.